0 na 1 igisumba ikindi ni cyahe? 0 na 1 Umva 0 na 1 cyo igisumba ikindi ari iki? Oya wenda kubajije 0 na 1 igisumba ikindi ni cyahe? Niyo nini? Mugabo mu gihe dufate hagiye -0 na -1 -0 niyo nini. Bujumbura burya menga ni nk'ikindi gihugu kiri mu Burundi. Nukuvuga umuziki hanyene ni huri nukuvuga ukorera umuziki mizo ntara nyene za ruguru nukuvuga yuko naho wowe ushoboye ntibigaragara neza. Guhara ni kirundi canke? Guhara ni terme nyene hari nkuko nyene. Aba mu Burundi wejeje kumwira ngo ni terme ngo uba mu Burundi utegerezwa gutahura. Ni terme zigezweho urumva nka vyeyi wanje n'umusaza. Guhara ni urabona guhara no kudahwa. None yumva nk'ubu dufate nk'ubu wanze nkubwire. CK guhara no kudahwa. Urumva umviriza urumva guhara ndagutera story. We ni nkuko nawe nakubwiye ko ari terme nuko nawe woza n'indi terme ushaka. Urabona guhara dufate nakubwiye ko ari kudahwa. None udashwe biba banzureke udashwe biba bigenze neza. Ni ibintu wocu ushima nk'udashwe wari kuragenda ngo yego kwe. Urumva biba bihaye nyene biba bigenze nabi. Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera ari CK professional uyu munsi nkabandi kumwe n'umurundi akiri muto ariko atari muto cyane nka DJ Patien mwarabibonye na kabebe na gastar kakana yes akaba ari aracari muto akaba ari umuririmbyi w'umurundi akaba afite ibikorwa byinshi arabibabwira jewe nzibike ariko byinshi arabizi kandi arabibwira ariko akurikirana ikiganiro cacu ndakuramukije cyane nanjye ndakuramukije urakomeye fresh imeze neza witwa nde KAKIJIZO kwenye hip hop sorry KAKIJIZO kwenye hip hop ubu narahinduye umuntu ambwiye izina ryo zorambwira nico risigura kandi ndabaza ko ikiganiro umuproducteur ambwira ngo yitwa Bedi something like a Bedi best. Bedi ni gitanda. Best ni best turacuma. Ni yarazi Bedi icyari cyo akambwira ngo Bedi na Bedi ibintu nk'ivyo. Rero ndashaka kumbwira izina ryawe utubwire kandi tubyumve neza. Namucyo tubwira ico risigura. Urumva izina ryanjye ni KAKIJIZO kwenye hip hop. Yani ukuvuga risigura je amazina y'abavyeyi banyise ntakizimana Jean-Marie. Urumva iyo Hakizimana iva muri iyo hakiva muri Hakizimana. Okay. Amanye Jizo Hakizimana. Avuga KAKIJIZO urumva kuri Jizo. Ni J na S2 na Z na O. Nukuvuga yuko iyo J yo murumva ko ari tangura ja. Okay kuri ja nukuvuga hariko ni AN iyo ichiza kuri Mari arahereza nayo ichiza sivyo haba Hakizimana muri Hakizimana urumvamwo Z hakaca haza iyo Z uravyo nukuvuga O nayo nakabijya nukuvuga nashatse izina rigire pronunciation neza ndagushimiye cyane KAKIJIZO uri umurundi turi kumwe ahantu turicaye tugomba tuyage ndashaka imbere ya byose kumenya je ndabizi kuri umuririmbyi mu gihugu cyacu Burundi usanzwe ukora umuziki ndashaka kumenya n'abari kurikirana ikiganiro cyacu bashaka kumenya ufite indirimbo zingana ndafite indirimbo zishika kuri 10 iziri kuri YouTube ni zingana iziri kuri YouTube zashika nko ndibaza ni zose vraiment nagenda naho nahatanguye ndazishira kuri YouTube ariko nagenda zishira ko mu nyuma tubwire rero amazina y'indirimbo zawe hama abafise akanya bace basimbira kuri YouTube barabibikorwa byawe amazina y'indirimbo zanje naco batsi bazandika gute kuri YouTube bazandika izina ryawe banditse izina ryanje KAKIJIZO kuyanyene narivuze indirimbo zanje zose ushuzibona n'amatitre yazo yose ufise ama video angahe awapi na video nimwe mfise yose n'ama audio. Okay. Bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV ni Nancy Amanda na
KAKIJIZO amazina y'abasana aragora abasha hari n'igihe mora nibagira kuvuga izina ry'umusana abantu benshi bazi ugasanga nabyibagiye kubera amazina y'anyarukunuko harimo akabijya karekare yes none ga KAKIJIZO umaze imyaka ingahe ukora uyu muziki donc ukora aka kazi k'umuziki imyaka 5 iraheze. Studio yari indoto zawe kuzokoreramo umuziki niyihe wowe umaze kwikoreramo? Studio nari mfise indoto zo gukoreramo dufate ntari yumvira n'ibintu by'umuziki. Studio yanyohera indirimbo ikoreye kwa Kesi yaranyohera cyane iryarogo yakoresha ubwa mbere Sky Music ndibaza ngari yavuzwe na burya bwana bwa Christian Junior. Iryarogo irangyohera sana niyo studio numva ebana ikoze umuziki ukanyohera urumva hari kera Sky Music gihari urumva rero ibintu byagiye birahinduka nawe yaranahinduye studio ariko aramaze kunkorera indirimbo rero umu producteur wifuza ko azogukorera indirimbo atarigera gukorera indirimbo no atarigera nkorera indirimbo ariko uramwifuza ko gukorera indirimbo X Factor na Kori. Uri mu Burundi ariko turi mu gisagara ca Bujumbura ariko ntusanzwe uba mu gisagara ca Bujumbura usanzwe uba mu Kayanza niko ndabizi nivyo canke ndabeshe beshe nivyo I Bujumbura wazanywe niki amakuru ya vrai kubera twebwe hari gihe amatwa dusumira itari ivyo ego mu byo amatwi yansumiye waraje no gukora indirimbo muri Bantu Boy no kuvuga ibikorwa byanzanye no jewe ibikorwa byanzanye no kwari gukora indirimbo yiwanje nshasha indirimbo nayise Siboniyo nayikoreye muri Bantu Boy ndayikorana no muhinyanyu Zendo Mike niwe yanayihinyanyuye nivyo bikorwa rero byari byanzanye no niyo mpamvu rero n'ubu nkiri no indirimbo yarasohotse ariko sinaciye nshoka nsubira mu Kayanza nyene directement kubera nanavuze ati indirimbo irifu yuko ndayikorere na promotion urumva niyo mpamvu rero nkiri no kubera navuze ati nzosubira Kayanza kabisa KY's Paradise niko twe tuhita nzosubira indirimbo yanje aruko ndayikoreye ibiganiro ku radio no ku mateleviziyo nyene nze niture abajournaliste nyene babikoresha bamfashe amanye ibintu bigende fresh. Usanzwe uba mu Kayanza ni naho wavukiye? Niho navukiye. Dufise uwundi muririmbyi azwi nka Bface iwabo ni mu Kayanza murazinanye murafise imigenderanire? Bface usibye ko Kayanza ari nini ari intara igizwe n'amakomine menshi. Bface tuvuka mu ikomine imwe. Tuvuga mu ikomine imwe no kuva Bface turafitanye imigenderanire minini cyane n'umugenzi wanje sana ndamwemera kandi ndamubaha. Hariho n'indirimbo ibibazo sizi kuyizi ibibazo ya Bface twakoze ari kumwe n'abaraperi 5 nanje mw'ijya ndirimbo narimo urumva turinze dukorana n'indirimbo kandi tukayikorana kubwiwe urumva atwa dufitaniye imigenderanire nyinshi cyane kandi imeze neza. Ubiravye wewe nk'umuririmbyi w'umurundi wewe ariko usanzwe uba mu Kayanza utaba mu gisagara ca Bujumbura ubiravye ukuntu umuziki w'abantu batabi Bujumbura utera imbere n'ukuntu umuziki w'abantu babi Bujumbura utera imbere nico kimwe canke hari itandukanye? Yari itandukanye nini cyane kubera ufate aho uzoja hose ahantu hose uzoja igihugu cyose burya umuziki ni muri capitale nuvuga yuko ruva mu zindi ntara atari ku mugwa mukuru w'ico gihugu nta maradiyo menshi usanga hari nta bajournaliste benshi usanga bahari yani Bujumbura burya umenga ni nk'ikindi gihugu kiri mu Burundi nuvuga umuziki hanyene ni huri nuvuga ukorera umuziki mwizo ntara nyene za ruguru nuvuga yuko naho ubushoboye ntibigaragara neza urumva n'abantu ntibabi respectinga kubera ebana kenshi usanga baguma banakubona everyday ariko ngaho urabona amakaritie ni kure na kure ohera no mwaka umuntu atakubonye urumva rero umuziki muri capitale kabisa atari muri capitale byogorana ko utera imbere byo. Umustar w'umurundi wifuza kuzokorana indirimbo nawe nuhe wumva ati uyu dukoranye kimwe mu ndoto zanje kizoba kibaye impamo? Kabisa uwo twaba tutarakorana
ariko wifuza ko mukorana donc umwe mu bantu mutarakorana ariko wifuza ko mukorana bana Fizo kweli Fizo ndakunda ukuntu aririmba Fizo vraiment bana vya hatari bana aririmvye mu ndirimbo yiwanje vyonjohera cyane kweli iki kibazo wihangane benshi barakunda kuvuga ngo jewe ngo ntaco nishura ariko ni kibazo gisanzwe cyane umuririmbyi w'umurundi ubona ko yitwa umustar w'umurundi tureke abaririmbyi tuje no mu bakinyi b'amareresi tuje no mu bakina umupira w'amaguru tuje no mu bakina basket umustar w'umurundi ubona atitwara nk'umustar n'uwo mbona atitwara nk'umustar nuvuge ngo naco wishura ko bose bavuga ngo naco bishura none je nko nta n'uwonzi igituma utamuzi nikiye kandi nawe ariko kazi uri umustar urumva bisigura ko utazi abastar bagenzi bawe igituma namuzi si ngombwa ngo nce ndabamenya bose abonzi je murabitwara nk'abastar ubundi umustar akwiye kwitwara gute umustar akwiye kwitwara gute yani umustar ni nk'ikiyo abantu birabamo umustar ni umuntu ukunda kwiye kwitwara nuvuga n'umuntu ategerezwa kwerekana ingeso nziza kubera n'umuntu akurikiranwa cyane n'ubucence ngaho mwibarabara nambaye pocket ni sarisha byahatari no kuvuga yuko abapeti nk'iyo bambonye bavuga ati uwo yabaye umuraperi kubera pocket usanga nawe arayambara nka kujya je nabigira kandi atari vyiza urumva rero umustar n'umuntu akwiye kwereka ingeso nziza abandi bana akwiye gufata nimero ya mbere kubera na cyane bari mu bantu bakurikirwa sana aho uhonyoye hose umva hasanga umuntu akuza aho uhonyoye hose hasanga umuntu akuza urumva uciye uhara ntubuzi n'ivyo urimo kabisa ubundi amaterme yo guhara nibiki mwayakuye he ayo guhara ni kirundi canke guhara ni terme nyene hari nkuko nyene mwayakuye he ico bisigura gisigura ikire ntaci je nk'ico kirangora gutwa ndacumva n'abastare kandi nimwe namwe numva mukivuza ngo ujya muntu yahaye guhara ni kirundi n'uruhe rurimi gisigura iki guhara ni kirundi ruva ni teruma abantu bishiriraho none amaterume yose yega hariho ayadafite acasigura mugabo uri umurundi sanzwe uba mu Burundi iyo teruma yumvise uco uvuga ati ashatse kumbwira uri sure nk'ubuhuye na grand-père wawe ukamubwira ati grand-père hawahaye ko yo gitaho wabweri ndiyo gitabana aba mu Burundi wejeje kumwira ngo ni terme ngo uba mu Burundi utegerezwa gutahura ni terme zigezweho urumva nka vyeyi wanje n'umusaza urumva n'umusaza nk'ivyo nashoboye kubimenya ngavuge ngo guhara mu gihe nanje nzi ko atonda bimenya ca ndamubwira amaterume nkoresheje amaterume azi kandi amaterume y'icubahiro nyene urumva murafise amaterme mukoresha muriko muvugana n'abajeune n'amaterme muvugana muriko muravugana n'abantu bakuze mwanje rero ndakuze nk'ivyo bintu vyo guhara ntavyo mbanzi urabona guhara no kudahwa none wumva nk'ubu dufate wanze nkubwire mvuriza guhara no kudahwa urumva umvuriza urumva guhara ndagutera story we ni nkuko nawe nakubwiye ko ari terme nuko nawe woza n'indi terme ushaka urabona guhara dufate nakubwiye ko ari kudahwa none udashwe banzureke udashwe biba bigenze neza ni ibintu wocu ushima nk'udashwe wari kuragenda ngo yego kwe urumva biba bihaye nyene biba bigenze nabi ni nkuko ushobora kuvuga ukoresheje n'ibindi bintu bavuga ati vyahaye bivanye n'ibintu bikubayeko nuko urumva ni ibintu bibi guhara urumva ibintu bihaye biba ibintu vyagenze nabi nuko urifuza kuzoba umustar kugeza mu ruhe gwego urifuza kuzomera nkande urifuza kuzokora iki kugira ngo uburundi n'abarundi bagushime je kabisa nta muntu je numwe nifuza kuba nkawe ahubwo jewe nshaka kuzoba jewe nyene kandi kuvuga sinovuga ngo nshaka ngo kugera ku gwego ngo nuru kubera nta muntu numwe yegeragira urwego agezeko numwe uwo buzi uko ageze ku rwego rwa mbere ku isi nawe ndushaka usanga aguma ashaka ahubwo kuba uwa mbere ngo arenze ushaka aguma akenera ahubwo ariho nka nimero ikintu kiri dufate nk'ariho nka nimero iri munsi ya nuko atani zero iriho waba zero naho niwo vuga ngo uronke nimero ya zero uca usanga ebana ubundi zero na igisumba ikindi ricaye zero na
wewe umva 0 na 8 choice mikenda riki oya wenda kubajije 0 na 1 igisumbi kindi ni cyahe niyo nini mugabo mu gihe dufate hagiye muwe 0 na muwenze muwe 0 niyo nini Yes, wakunzi wa Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV nabibazo byinshi cyane sigaranye nabibazo byinshi cyane bisigaye kugira ngo dusozere ikiganiro cacu ariko imbere ko dusozere ikiganiro cacu reka ngire iki kintu ndakubajije kijanye n'abaririmbyi b'abarundi kuko nawe uri umuririmbyi w'umurundi hariho ibintu biba cyane cyane mu basta ngo ni beef kugira ngo bamenyekane umusani wowe ubona mwokora beef kugira ngo umenyekane no twokora beef kugira ngo umenyekane uvuga yuko ari beef sinomenyekana ari beef sinomenyekana kubera ari beef urumva je naho no yimuha umva ntiyo nyishura sivyo yoba beef ahubwo yoba beef yo kugira amenyekane iyo basi jewe basi ari ibintu nawe yoba urumva tubikora mu reka dufate mwabipanze ari ama beef mu bindi bihugu dusanzwe tumenyereye beef usanga ziba ari ibintu bapanze kugira ngo baryohere abafana babo kugira ngo bagire urundi rwego bagezeko ego ari nka beef mwapanze umusani umva mwopanga beef then bikaguha kumenyekana n'uwo w'umurundi uwo ari we wese mama we canke w'umuhape none umva je umuntu opanga beef n'umuntu atari umuhape nivyo ukunda tugayipa yo kuririmba ntaco umuhape ni beef face on the floor beef nubona ko mwopanga beef bigatuma umenyekana cyane impamvu mvuze ko ari beef cyangwa nuko ari wo mukayanza nawe wo mukayanza uvuga ari wo mukayanza beef mu barape dufise mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi bose wobuzi iyo bava bakagihera beef niwe wemera beef kuva niwe murapera hitinze mu Burundi yego naho woja hose naho ubaza kugabaza n'ubushaka murapera hitinze mu Burundi ni beef ariyo mpamvu ari we no shaka nyene ko tugira iyo beef ariko mu gihe twabivuganye nkabona ko yogira iciva beef ndagutahije cyane twabyumvise ngo ibyo ni biki ngo ni wewe wapi urumva twari dusanzwe tumenyereye aba rappeur bambara amahereni ari abantu nyene babani gukuntu batambuka guca ariko twabonye tambuka neza nta nihereni wambaye bimeze gute izina rya Yesu urakijijwe haleluya CK wumvise undi mukizwa tubaye bane je n'uyu turakijijwe n'uriya nawe cyubaka aje ko tahereni fise none ahubwo twenda CK intwe dukijijwe Imana nizora amahereni oya Imana iraba umutima w'umuntu turabavye ariko oya twebwe no turabakobwa tugerezwa kwambara utuntu kugira mu dukunde barayamba abatipe ntibakijijwe uri umutipe ukijijwe nushaka kwambara ihereni oya ndazi umutipe aririmba gospel ayambaye amahereni kurumva sino mucira urubanza urabona rero je ndaguteye story je no kuvuga je muri make kintu nkunda ndakunda inkofero kabisa uvuga yuko je nahora niga ariko uyu mwaka ndi diplome no kuvuga yuko jewe ibintu byo kuvuga ngo amahereni ibintu byo kuvuga ngo urumva rero mu majambo make ushatse kudutahuza ko niwaheza amashuri uzotobora amatwi oya wapi urumva je no kuvuga yuko je nambaye ikepi sivyo abanzega nkakubita mu kirata mbona aho kinezereye nkakubita mu ipantaro yambara ishati cyangwa agapira canke ikindi kintu cyari cyo cyose mugabo inkofero nkumva ko ndayambaye nkumva ko no kukuboko basari akantu kariko atayari ivyo biba biheze ibintu vyo je abona ikintu citwa tatouage canke kuvuga ngo ibintu vy'amahereni iyo siguye hanje kabisa ariko attention abana baruguru bafise indero baratandukanye gato n'abana bo mu gisagara kandi biragoye cyane uweji waze tu ucuduga ruguru wavuye no watoboye nk'amatwi wakubiseho na tatouage
bamere babiri mani ndabazi uwo musigurira iki umviriza nkubwire ana umviriza nkubwire no kuvuga yuko jewe tatuwaje canke amahereni sivyo je byongaragaza ko ndumusani oya iki kingaragaza ko ndumusani canke kingaragaza ko ndumustari nibikogwa nivyo kubera nivyo bingira umustari umva ivyo bintu vy'amahereni je sigu yanje mvime canke ngo amatatuwaje no. Turasozerera ikiganiro cacu reka dusozere reka turangize ndabona ibiyago byari bitubanye birebire ariko imbere ko dusozera ikiganiro cacu iki kibazo ucishure neza uramutse uronse akaryo ko kugira aho ugejeje umuziki w'u Burundi ikintu ubona wokora ni ikihe kugira ngo umuziki w'u Burundi utere intambwe uyu munsi uricaranye n'umukuru w'igihugu arakubwira ati jewe ndashaka umbwire icyo twokora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere kugira ngo umuziki w'u Burundi uve aha uri ugere ahandi ikintu uwo mubwira mukore canke ikintu wokora maze kuguha akanya n'akaryo niki ikintu no mubwira kwanza icambere nuko kwanza droit d'auteur kwanza banza droit d'auteur usiko ta droit d'auteur hari umviriza kubaho ni kimwe rero ubayeho nk'igisharizo none umva droit d'auteur iriho sivyo ariko umva no musaba ko yoshiramo inguvu iyo droit d'auteur ikore nkuko bitegerezwa pana gukora nkuko bidategerezwa ikore nkuko bitegerezwa ikore nkuko ari droit d'auteur nyene sivyo ngovuga ikindi ca kabiri no musaba yuko iyo dushigikira kwero urabona ndagutera inkuru ana umuziki hari abantu benshi bawupinga akakubona ngo uri umuhape canke uri mpindi style uva yuko ubwo nyene directement directement murumva acabona yuko uri umuntu w'ingeso mbi sivyo swate twese ngo numuhape canke n'uwo ari we wese ari mpindi style no kuvuga yuko bumvise ko ari umusani sivyo Ebana bumvise ko ari umusani urumva agaciro wapi mugabo nk'ubu president ashizemo intege akadushigikira nawe sivyo mu vyashoboye urumva shobari iyo bari indi etape ku muziki w'u Burundi misi yose mama mvuga ngo adushigikiye ico kintu yo bashigikira rero ni ikihe kubashigikira kubashigikira ico kintu bashigikira ni ikihe misi yose muvuga adushigikiye twotera imbere ico kintu rero yoshigikira kugira ngo mutere imbere nico tuba twifuza kumenya kugira ngo abakurikirana ikiganiro ni benshi cyane hari abakurikirana ikiganiro bashaka kumushikira ego none hari ikintu cyama kimbabaza nkuje urakoze indirimbo sivyo okay ngoje dufate nkore indirimbo muri Band Boy arikoze ku mafaranga menshi umva je simba nonga habuja ushize ko ibintu vy'amatike ibintu vyo guma ntembera njahe nahe kugira ibiki nibiki urumva abana nk'ubu ugasanga aba DJ bajya bakora ku ma studio sivyo bajya DJ bakora ku ma studio urumva urasohoye indirimbo clip imeze neza wikoze ku mafaranga menshi ugasanga wewe indirimbo ushize kuri YouTube aragiye arateshaje sivyo aragiye arateshaje indirimbo wowe urumva wayikoze ku abana ku mafaranga ashika nka 1 million ngo usanga umu DJ ni wari karayijyamwe amahera sivyo gusumba na nyene kuyandika yasragorinze mu kuyandika arahiga amahera yo kuyisohora aragira ibiki nibiki umva nku je nkisho no saba president yumva akwiye kuraba dufata nk'abantu bakoresha ama studio agashiraho nk'itegeko rivuga ati nukuvuga yuko muri indirimbo zose kubera nta ubagerera izoba badandaza izisi yose urumva twena twashatoye ivyo mu gihugu cacu akavuga ati umuntu uzenya mu DJ wese ku kwezi bivanye n'indirimbo z'abarundi mugira gutya na gutya bimeze gutya na gutya ugasanga nimwe muri ko murunguka umwe wese ategerezwa gutanga amafaranga ya naye angana uku sivyo yinjira mu gisata cy'umuziki urumva nk'icyo kintu je kiranambabaza sana hariho nk'umu DJ kwanza umva reka ndavyigamba ukazomba ngo shanga ujya ndirimbo uko ngo yarasohotse cyangwa narayiriye ko amahera menshi uriko uravyumva kwa usanga ari karabikubwira we nta nicasha wanarose kwiyo ndirimbo ibintu bibabaje sana gasanga ntiwakoze na show basi yinjiza n'ibihumbi 500 birababaje
cyane. Yes, ndagushimiye cyane, ndagushimiye kuba wampaye umwanya, kuba wavyemeye tugahura tukicara tukayaga n'ibintu byiza cyane kandi n'ikindi gihe ugarutse Bujumbura tuzovugana, tuzoyaga, tuzotera inkuru, tuzocisha ikiganiro kuri Bujahit. Ya nanjye ndabashimiye cyane kabisa kubera ukuntu mwanyakiriye sivyo burya arona yandi ma TV nka Buja gusa rero hariho abo usanga uri kurasaba ibiganiro nyene nkuko ugasanga nyene bariko barakugora ugasanga ugira kwemerera ahubwo nkeka muri kumwe ahubwo nkeka baba wanafukamye ariko kabisa je igihe ndabigusaba ntiwangoye oya narabikubwiye ushura vyemera kandi respect n'ibindi uzoza uravyemera oya sinokwemera byose ona ibi vya Bujahit vy'akazi jewe ico kintu jewe nta muntu afise impano azoza ansaba ikiganiro ndakimwira ico ni kintu nanse mu buzima nikizo abana merci bo uririmbye nzige nasaba amafaranga canke umuntu wese afise impano just umurisaba aririmbye gusa umuntu wese afise impano azombwira ko akeneye ko impano yiwe ija ahagaragara azombwira ko akeneye ko ndamufasha ubufasha kuri jewe nta mahera nzomusaba naje ndafise byinshi cyane abantu bagiye bamfasha kandi batansabye amafaranga yi ya kabisa wahisemo neza friend wahisemo neza kubera ibiye ikindi kintu dote umuririmbyi w'umurundi hariho bakuru bacu sivyo badutanguriye kuva kera sivyo no kuvuga ubuzima babayemo si kuvuga ko ari ubwa hatari sana urumva rero nka jewe usanga ntaranajya hiti sana ugaje usaba kuvuga ngo tuninze gukorana ikiganiro ngo usabe ngo amahera cyangwa ugira iki ona igihebe urakiza igihebe nijya mpene itavyara mbwa kiba gikuze urumva kigeze nko kuribwa none igihebe nico bita igihebe none igihebe hari umuntu nabona akama igihebe sasa none ayo mata yova he uri kurakama igihebe niyo urumva nka je myatsa amahera kugira ume interview canke ugira iki niki umfashe ku bintu vyerekeranye n'umuziki kuba ari nko gukama igihebe vre kubera nanje nayo ndaronka urumva rero indirimbo yanje yitwa Siboni yo shash nakoreye muri Bantu Boy ndi kumwe na Endo Mike the Machine nico nosaba nuko abakunzi ba Bujahit boja kuri channel yanje ya YouTube abakandika Siboni yo by KAKIJIZO bakaca bayibona kama kawa bakayisharinga subscribe bakayisharinga bakagira like na commentaire nyene kugira hariho nkaho usanga umuntu yaradekonye nyene kidogo kubera nituraba marayika wasanga nyene interero y'umufana nyene y'iciyumviro nyene irafashije nkashimira rero nkabwira n'abatarakanda subscribe kuri Bujahit bagire subscribe na comment kwiganiro dukoze kugira mutubwira aho twadekonye hama next tuze twikosore kamukawa yes ndashimiye uwo twakoranye ikiganiro ku kanyampaye ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu yari Nancy Amanda kuri microphone na KAKIJIZO akaba na hip hop zake mwenye hip hop zake inyuma kamera ari CK Professional ntimwibagire kugira subscribe nkuko bibabwiye muje kuri channel yiwe mugire subscribe kandi mwandike na commentaire ivyo mutaza gukunda mu byo akora kugira ngo ubutahaza bakorera umuziki uhagaze neza ndabakunda cyane naona CK je buya ndakurikirana Bujahit sana naziya zindi TV online nazikurikirana buya CK nahora namwumva CK Professional usanze atakigera ni fresh ameze bien aho mutipa goma yitwengera ari romantique nakupari sana bro byose abikora na aesthetic bisa ndamukunda cyane yes bye